Ikiganiro kigira 83 ca Club de la Presse. Ndabaramutse mwebwe mwese muriko muradukurikira nongera ndabaha ikaze mwese. Uno musi muri Club de la Presse tuganira kuco leta y'u Burundi iherutse nako kwankigwa. Ico naco kikaba ari uko leta y'u Burundi yari yifuje kuja mu muryango w'ibihugu bigize iterambere ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko ariyo SADC mu mfunyapfunyo. Uburundi rero bukaba bwari bwasavye kuja muri uwo muryango, ariko SADC ibicishije ku mukuru w'igihugu ca Namibia ari wasanzwe aramutswa uyo muryango, babakuriye inkoni ku gishitsi ntibashikija nino mu kuvuga yuko Uburundi budashobora kwemererwa kuja muri uwo muryango. Bagira bati Uburundi ntibukwije ivyangombwa, ivyo navyo bikaba bifatiye gushigikira, bifatiye kubahiriza nako ingendo ya demokrasi bitariho mu Burundi, ari nayo yabaye intandaro yo guhungabana kw'akarere mujanye n'umutekano. Mbega none Uburundi bwoba bufise inyungu nyabaki zo kuja muri uwo muryango w'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubumanuko, Uburundi busanzwe buri no mu karere k'ibihugu vya EAC? Inyungu bufise zoba zinganiki? Nigiki umuntu yotahura kubijanye n'ingendo y'u Burundi mu mibano y'ibijanye n'akarere, mu bijanye n'ivyo bita mu Gifaransa intégration? Kugira tubiganire twatumiye abatumire babiri. Uwa mbere ni Chanel Girumugisha, akaba yanonose ivyigwa vy'ubutunzi. Mwaramutse neza Chanel. Mwaramutse neza Mitabaro. Sangwa ikaze muri kino kiganiro. Yego. Ubundi mutumire ni Bonfils Niyongere, ni umumenyeshamakuru wa Radio Publique Africaine RPA. Mwaramutse neza Bonfils. Mwaramutse neza Mitabaro. Subira ndaguha ikaze. Murakoze cyane. Ikiganiro Club de la Presse, reka ncempera kuri we nyene Bonfils. Uburundi babusavye kubahiriza ingendo ya demokrasi kugira bashobore kubwemerera kuja muri ivyo bihugu vya SADC. Mbega babusavye amananiza? Ko bwanje sinovuga ko babasavye amananiza, gusa uri kuraraba aho igihugu kigeze uyu munsi, aho kigeze mu bijanye n'intwaro ya demokrasi. Intwaro ya demokrasi urana ko mu Burundi bariko barayihamba ubutakigaruka. Utigute urana ko demokrasi Uburundi bwari bufise yari ifatiye ku masezerano ya Arusha yerekana ingene abantu babisanya ku butegetsi, yerekana ingene atanu ubutegezo kurenza ibiringo, kuko ayo masezerano yavuga ko kuva kera ingorane yari mu Burundi kwari uko abantu bashobora kuguma ku butegetsi umwanya munini, mu nyuma ubutegetsi bugasa n'ubwababoreye. Uyu munsi rero Nkurunziza ari muri abo. Uyu munsi amaze kurenza imyaka 13 canke mbere n'ine atwara igihugu. Uyu munsi urabona ko nawe nyene ubutegetsi busa nk'ubwamuboreye. Ivyo bamusavye we abibona nk'amananiza, kuko avuga ati nta demokrasi nkeneye kwigaruka mu Burundi, ahubwo avuga ati reka tuzogarukana intwaro ya cami, mbere nje nitwa umwami. Urabona ntivyo ari karakora. Ingendo ya demokrasi kuri we na mananiza, ariko ubundi ivyo bari bamusavye ntiyera mananiza. Uti rero bamusavye umuzi wibuye? Kuri we bicayemera nk'umuzi wibuye, kuko uravye ukuntu agenda yigisha abantu ngo akabigisha kahise, ababwira ko ubwami bw'u Burundi bwari ubwami bukomeye cyane, abami bari bakomeye, ababwira ivy'imiryango, ababwira n'ico yakora ibwami. Uyu munsi hari n'abavuga ko yoba amaze kubabwira ko yoba akomoka kuri Ntare Rushatsi. Ni ukuvuga ko avuga ati ejo bazohava bavuga ati Nkurunziza ntakiri Nkurunziza ubwiwe, ahubwo yabaye umwami w'abami vy'ibitamperere canke umwami. Uwo mwami rero urana ko yavuga ko icivugo c'u Burundi kigiye guhindurwa kikaba Imana umwami u Burundi. Kandi baramaze kubishira mu ngiro, kuko urabona ko mu ntara zitandukanye bavuga ati itarike ya mbere mu kakaro twibuka intayo kwikukira muzobe mwagarukanye ivyo bintu. Uyu munsi rero agomba kujana mu ntwaro ya cami, ivya demokrasi urumva ko bamusavye muzibibuye kuri uko ntabinyote. Mbere yuko ndagwijambo Chanel, wagize uti numuzi wibuye. Mbega ko umukuru w'igihugu ca Namibia ari nabarongoye uja mu muryango w'ibihugu vya SADC yagize ati nyabuna mu Burundi hari utwo mwokosora, umushikiranganje ari nawe ntumwa ya Nkurunziza, umushikiranganje ajeje imigenderanire akagira ati ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cari cubahirije demokrasi y'amategeko. Twogira tuti bayaze badahuza kuko ukuri
SADC ivuga izi n'abantu bake uyu munsi bubakwa no kubivuga nuko mu Burundi hari ikibazo cha demokrasi tubahirijwe ariyo twita intwaro rusangi, ikibazo c'umutekano cahavuye gica kivyuka kubera ko demokrasi tubahirijwe. Uyu munsi baririmba ko amahoro ahari, ariko ugasanga ibintu vyose vyaramaze kuyangara. We yumvire igihugu kirungika abakinyi gukina ahantu bagapfungirwayo ngo nuko cabuze amafaranga yo kwishura, igihugu kiriho amafaranga yo gutahukana abasirikare bikanka ko batahuka kubera ko amafaranga ashobora kuba yarakoreshejwe ibindi. Ni igihugu kigeze ahantu sinovuga ngo naho umwansi ashaka, kuko nibaza ko kiri mu ibarabara kizotogwa n'abahumbira. Chanel, wewe wanonose ibijanye n'ubutunzi, uravye inyungu Uburundi bwoba bufise muri ako karere k'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko, hari inyungu bufise yo gushikaho bugira bati Nkurunziza yagira ati reka nkosore ivyo wansaba kugira ngo banyemerere? Ubwavyo kuja hamwe n'ivyo bihugu vya SADC birimo inyungu kuko uravye nko mu bijanye n'ubutunzi ni isoko rinini Uburundi bwaba bugiyemwo, tukaraba n'ibijanye n'amatagise n'ibindi byose bica bihinduka, ugasanga uruja n'uruza rw'ibidandazwa urucuruza rurateye imbere, eka inyungu ni nyinshi cyane mu bijanye n'ubutunzi. Ariko umuntu yo kwibaza ati none ubwo Uburundi hari hageze yuko budodora, kuko ubwo rukino rujanye n'ivyo rudandazwa n'ivyo butunzi n'urukino iyo urugiyemwo uhobahoba urahagwa. Ubu rero Uburundi aho buri burahobahoba, twavuga yuko ubutunzi bugeze ahanyerera. Simbona rero ko hari hageze yuko badodora, ahubwo nibaza yuko izo nyungu twozironderera ahandi. woca buhobahoba gusumbya kubera iki? Babusaba iki cyotuma buca buhobahoba gusumbya? Mu gihe ugiye muri SADC ni byandi navuga nti ugiye mu rukino uri umuntu ahobahoba ucubone kubwo nyene. Urukino rero rujanye n'ibintu by'ubutunzi n'urukino ugiye utiteguye urahagwa. Tuvuge ufashe nk'isoko rya twinje mu isoko rishasha rya SADC, hariho ibintu byo guca dukuraho amatagisi, hariho ibintu byo guca dukuraho ibintu by'amadroit de douane vyahora bisahiriza ikigega ca leta, bakanagusaba kumbuye n'intererano, bakagusaba intererano. Ivyo byose musanzwe muzi yuko mu mashirahamwe atandukanye Uburundi bwarimwo bufise n'amadeni menshi. Rero bisigura yuko utariko uraronka inyungu wagiye urondera kubera ubube gito bwawe, ubwo bube gito rero ukabujana ahandi, ahubwo urahagwa rwose, ku buryo yuko nabo bashobora kuba barabankiye bavuga bati ega ntibaze kutwanduza bwa bube gito bafise. Mbega mwibaza yuko Uburundi bwoba bushaka kuva muri EAC kugira buje muri SADC? Erega navyo birashoboka, murazi yuko tubiravye Uburundi kuva bwinjira muri EAC nta kintu kinini burahakura atari cyo bumaze kuhatakariza, ariko ni vyiza gose kuko bishira habona za nguvu nke z'ico gihugu cacu, hama abikosora bikikosora, nuko atavyo kwikosora biriko biraba. Ariko ubundi kuja hamwe n'abandi vyari vyiza rero kuvuga yuko boba bagira bave muri EAC bace baja muri SADC navyo ne birashoboka, mugabo urumva aho inyuma twoshiraho intumbero za politike zishobora kuba ziri inyuma. Je ndibaza yuko nimwe bita guerre d'influence, avuga ati reka turabe ahandi twohengamira bo twumva kurusha aho twahora, kuko aho twahora batariko baratwumva bivuye ku mvo nyinshi. Tutireka turabe rero nitwaba turiko dukora amafuti, reka turabe ko abanye boheza bakadushikira muri ayo mafuti yacu. Niko ndavyibaza. Ati ni hawo hinyegeje nyuma ingo za politiki. Mbega Urundi ufitanye ubucuti gose n'ibihugu bya SADC gusumbya ibihugu bya EAC kugira bagire buti reka turonderere muri kanya karere? Ubwo bucuti Uburundi bwoba buriko burarondera muri SADC nivyo umuntu agerageje kuraba bufise umuzi muri politiki gusumba mu by'ubutunzi.
urabona ko mu bihugu vy'akarere bagerageje kubahuza nabo batavuga rumwe ko ntivyakunda ariko baravuga ko baba bari mu ntumbero yuko aho hari ikibazo c'akarere ariko ivyo ntitwona bitebako cane ufatiye rero ku kibazo ca politike ubanza kuvuga mbega ubutegetsi bw'u Burundi buri hehe bwavuye he n'ubwande ubutegetsi bw'u Burundi n'umugambwe CNDD-FDD ejo hahise umugambwe CNDD-FDD wari umuharwana mu muharu wagwana ugwanya Burundi bari bafise ivyo bita bazariye canke mu gifaransa aho bava mu bihugu vya SADC no kuvuga bava mu gihugu ca Tanzania naco kimwe SADC ahandi bava ni mu gihugu ca Kongo hama hari ingwano yabereye mu gihugu ca Kongo abantu benshi bakunda kwiyobagiza yari mu SADC igwana umengira igwana n'akarere ka Afrika y'ubuseruko ico gihe umuhari CNDD-FDD hari ibihugu vya Zimbabwe ico gihe umuhari CNDD-FDD ni wo werekana inzira abavuye mu bihugu vya SADC abasirikare ba Angola abasirikare ba Zimbabwe nibo babereka inzira kandi umuhari CNDD-FDD ico gihe wari ufise ibiro bikuru vya gisirikare i Lubumbashi niho batangira ivyo bita amategeko y'ingwano ico gihe rero igihugu c'u Rwanda igihugu c'u Buganda n'igihugu c'u Burundi nubwo bitemegwa bariko nabo bagwanya ubutegetsi bwa Kabila bagwana ku ruhande twokwita ko karere ka Afrika y'ubuseruko hari kugwana na SADC ico gihe ntambara yari ikomeye cyane amateka bayirimo bakunda kuvuga ni ingwano yabereye ahantu hitwa Imoba kuruzi bita Misisi ico gihe CNDD-FDD ndumva baratondanye nabo mu bihugu vya SADC uyu munsi kugira ngo inkuru nziza yari mu ndongozi za CNDD-FDD ico gihe asabe kuja muri SADC womenga niba abagenzi biwe bejo hahise agomba kuvuga ko baba hamwe nibaza ko nakumvije gira ati ni kuko ino munsi none babakuye ku maboko nimba ubwo bucuti bwo muri kahise bwarabayeho hajya ni hamwe bavuga ati ivyari magera vyarageruye ico gihe bavuga ngo bariko bagwanya ivyo bita ngo ubwami bw'abahima ngo bariko baragwana ngo kugira babuzaneho ico gihe abari batwara ibihugu haba muri Zimbabwe uyu munsi ntibakihari Dos Santos yatwaye igihugu ca Angola uyu munsi sibakihari nabandi muri Afrika y'Epfo ko nyene hama kandi ntiwibagire nuko n'igihugu ca Namibia cafashe cyane umuhari FNL kiriko ragwana uyu munsi utarabwa ryiza n'ubutegetsi bwa nkuru nziza baca rero bagenda hari ibintu byinshi bigenda bihura ugasanga hari abandi bakinira amakarata munsi y'imezi ivyo bita les pions bavuga ati yamara ujya muntu vyamunaniye gutunganya ivyiwe ahava tuzanamo icuka kibi ngaha bitugore kiyage namba twarafashanije vyari mu vyiyumviro vyumvikana uyu munsi hajya bavuga ko hari ibintu vyahindutse hari ibintu vyagiye bihinduka muri politike urabona ko nizo ngwano uyu munsi zarahagaze y'amasezerano ya Rusaka arafise ico yashitseko hanyuma inkuru nziza uno munsi babona ko bamwakiriye ahubwo bobagira bikwegere ikaramu bushambara Chanel hariho ubucuti bwari busanzwe buriho hagati ya leta ya Petero Nkurunziza na leta ya Tanzania biramaze kugaragara leta ya Tanzania haragira ati yoba yaragerageje gufasha kugira Burundi buje muri ako karere ka Afrika y'ubumanuko ariko biranga mbega ubwo bucuti bwa leta y'u Burundi na Tanzania bibaza ariko butakiriho kugira ntibushobore kubafasha kuja muri ako karere Ego je nibaza yuko ubwo bucuti buri hagati ya Tanzania n'u Burundi n'ubucuti bwa kera cyane washaka bufatiye no kuva abari ku butegetsi bw'ubu bakiri mu ishamba byaraboneka yuko leta ya Tanzania ibafashe mu mugongo rero uko abakuru b'igihugu ba Tanzania bagiye barabisabisanya bagiye barafata mu mugongo gushika naho ubutegetsi bufatwa nabo ba CNDD-FDD ariko rero ubu urabona ko ari ibihugu bigize SADC n'ibihugu 16 kandi n'ibihugu harimo ibihugu washaka bikomeye kurusha na Tanzania rero kubona nabone bari mu bemeza yuko Burundi hataragera yuko bwinjira muri uwo muryango no kuvuga yuko ingufu bari babishizemmo zarasenzwe ni hamwe bavuga bati reka ntiduhave tugira bimwe vy'urupfu n'imfane ntibadukwegere ntibagire iki ati reka tubihakane ni nko kwihakana Uburundi ariko kugumana ko nibaza yuko batariko baravana vuba kuko bafitaniye histoire ndende mbega urabye inyishu bahaye leta y'u Burundi bati genda mu kosore mu bigihugu cyariza ingendo ya demokrasi ivyo bihugu mwe marabona yuko ari bihugu vyubahiriza iwabo ingendo ya demokrasi kugira bishobore gutanga icigwa ego mbo
twavuga yuko akari mu mpene niko kari no mu ntama washaka nabone burya ntiwibaze yuko borohewe hagati yabo hariho ibihugu bigenda biratakaranga bigira iki bakagerageza gukosora ariko harabaye uburorero bumwe nkuko yabivuze igihugu ca Angola mu misezi carerekanye yuko cubahiriza kubisabisanya ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ibintu biko biratera intambwe ibindi bihugu muri ako karere ibihugu vya SADC mubona ni ibihugu bigororotse nivyo biragerageza ni ibihugu bigerageza kwisuganya hejuru y'ubwo burorero yavuze no vuga nka Madagascar igihe haba iherikwa ry'ubutegetsi muri 2009 bace babuhagarika usuye kugaruka muri 2014 rero vyerekana yuko baratanga ibihano bakakwereka ikibanza ubereye mu gihe uzanye ibintu vyo gukora nabi vyo kwigenza nabi ni nk'ubijya mu jango y'ibihugu vya Afrika y'uburaruko nabo nyene bagize bati igihe yajamye yashaka kuguma ku butegetsi Afrika y'uburengero nako bagize bati namba bagaca batanga ibihano ni migwi ni ntuze amashirahamwe ubona yuko atanga uburorero bumeze neza muri Afrika bisigihagarara cyane yego n'amashirahamwe kandi babifisemo burambe kuko murabona SADC ya vuba iramaze igihe bisigura yuko rero n'abantu bariko bariyubaka naho hoba hariho amahinyu ku bihugu bimwe ariko n'abantu ubona yuko twobafatira ko karorero turavye aho tugeze muri bino bihugu vyacu igihugu ca Tanzania President Magufuli yaragize ati mu gihe ari mu bihugu vya Buraya ari mu gihugu ca Republika Czechoslovakia yagize ati Uburundi ntibwemerewe kuja muri SADC kubera butubahirije ivyo babusaba abantu bagira bati mbega Tanzania yoba yakuye kamaboko leta y'Inkurunziza mu gihe tuzi yuko n'impunzi zizahungiye muri Tanzania bagira bati nyabuna nimutahe iyo mvugo ya President Magufuli mwe muyihisiguro nyabaki gushika iyo mvugo sindayumva kuko ni hamwe umuntu yovuga ati ni nk'ukongorera ni hamwe ubuhinga bwateye imbere bica bimenyekana ibintu vyavuzwe nayo handi turavye inyifato ya kijya gihugu kubijanye n'ibibazo Uburundi bufise sinibaza yuko yabivuze ngira ngo azi yuko biza gushika aho bitegereza gushika kuko uravye ibivugwa n'ibikorwa si bimwe yabivuze mu bwongoshwe ni bivuga mu bwongoshwe kuko avuze ivyo muri kiriya gihugu ariko yagaruka mu gihugu ciwe ugasanga impunzi ziko ziratotezwa kandi azi neza yuko kijya gihugu kiriko kiratosekaza ingendo ya demokrasi ariko impunzi zigasubizwa mu gihugu zaje zihunga ku nguvu imva ni imvugo zibiri ngo Bonfils mbego camujisha kabiri cyo ngiraniro mbega impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zumvise ziti president wa Tanzania yahinduye imvugo mbega mvuga president wa Tanzania irashobora kuzihumuriza bakagira bati uko yemeye ko ata demokrasi iri mu Burundi tugiye kubona gahengwe nibaza ko ubundi iyo mvugo yateza kubahumuriza ariko President Magufuli ubwiwe ashobora kuba anafitaniye ubucuti na Petero Nkurunziza bukomeye gusumba uko n'abandi bantu bafise ko wumvise izina Magufuli nuko nyine Uburundi bona ko igihe c'ubukoroni bw'abadagi bavuga ati reka dushingure ubibe kuruzi mu maragarazi ubundi je nibaza ko Magufuli kera abavyeyi bibo barabarundi kuko urumva ko anavuga ikirundi nawe nyine akize anatinye no kuvuga ko ubucuti afitaniye na Petero Nkurunziza burakomeye gusumba ivyo wumvise yavuze ivyo kugira ngo akingire bwa mbere igihugu ciwe akingire igihugu ciwe yongere agabishe bajya muri SADC yashatse kumbere kuvuga rumwe nawe bari muri SADC abagabisha kugira ngo ntibakire ico gihugu kitubahiriza ingendo ya demokrasi kugira ngo ntibabakwegera nkuko batesha umwanya batuma bakwega ibirenge mu karere ka Afrika y'ubuseruko ntibaje kwandukiza akarere ka Afrika y'ubumanuko ahubwo President Magufuli jiki ntangaza kuri ico gihushane ningene azi neza ikibazo Uburundi bufise akavuga ati kibazo kihari niki ni cha demokrasi n'intwaro nziza catumye umutekano muke abantu bagahunga akabivugira muri Czechoslovakia yagaruka mu gihugu ciwe akacabwira ngo mu Burundi haramaho n'imutahe nimwe karavuga ivyo rero nibaza ko abantu bari bakwiye kumushira imbere izo mvugo zibiri bakamusaba ko akingira impunzi ubwa mbere
bitamushoboka ko zikingira abaho uburenganzira bwo kuja mu bindi bihugu canke banabare kubona bafashe ariko barahunga baca babapfunga nta n'ubuzi bikurikira mu gihe mu makambi harafatwa amasasu ibisasu bikomeye biturika vy'intezwa ntoke n'inkoko nini nka za mitrailleuse urumva ko abari ibintu biteye ubwoba mu kambi y'impunzi. Ikiganiro ni Club de la Presse tuko tuganira ku bijanye n'ico Uburundi busaba n'ico Uburundi buko bushaka kuba mu karere k'ibihugu vya Afrika na cyane cyane mu bihugu vya Afrika y'ubumanuko. Turi kumwe n'abatumire babiri, Chanel Girumugisha yanonosoye ivyigwa by'ubutunzi hamwe na Bonfils Niyongere akaba ari umumenyesha makuru. Chanel, muravye ingene Uburundi bwankiwe kuja muri SADC bikaba binagoyagoya muri EAC muri Union Africaine ntako vyifashe mwe tugira tuti Burundi uko kwankigwa muri SADC vyatumye Burundi buca buja mu kangaratete niko mubibona? Ego na je niko ndabibona kuko biraboneka yuko Uburundi burya iyo ugenda ukadodora harya bakakwima indaro ugasubira ukabura indaro ucumengura inyamwigendako. Rero Burundi burakwiye kwisuzuma bukaraba nyabona igituma babwankiye. Ivyo rero vyonafasha cyane kuko babwankiye bitwaje ingendo ya demokrasi ariko irakurikizwa nkuko biri, ariko ni ibintu vy'urukwegane buriya iyo ingendo ya demokrasi tifashe neza birakwegana n'ubutunzi. Rero bwa butunzi nabwo ingendo ya demokrasi ishoboye gukurikizwa na bwa butunzi buraheza bukiyongera bukifata neza ku buryo tuzokwinjira turi bazima kandi dukomeye ari igihugu gishobora gukina urukino rujanye n'ivy'ubutunzi muri ako gace ka SADC buvuga buti turafise ico tuhakura. Ariko nabajije Bonfils tugitangura ikiganiro mbega none babusavye amananiza kugira ngo buti turemeye kuba abanyamwigenda ko hako twahiriza ivyo mudusaba. Yego ubiravye ubundi samananiza babusavye ariko nukuraba neza umuntu akibaza ati none ivyo babusavye uravye ico barondera ni kiki? Bashobora kuraba ati ico twarondera ni gito dufatiye kuco badusaba barashobora no kuca babivamwo kubera babona yuko ico barondera batariko baragishikira. Rero no kubanza umuntu akibaza ati bari bagiye kwinjirayo barondera iki? Ikintu catumye bihutira kwinjirayo ni giki? Babaza ko barondera iki mu SADC? Ahanini ni bimwe namye mvuga, ahanini nibaza yuko cyane ni politiki. Bavuga bati reka turaba abantu boba batwumva basi bo dufata mu mugongo kugira ngo dushobore gushikana ivyiyumviro vyacu kure, bashobore kutwumva muri izi ngorane turimwo mugabo bo ntibazita ingorane bo babona ko bari mukuri. None bagize bati Nkuruza yagize ati sinzo kwitoza ivyo ntibashobora kubona yuko igihugu cy'u Burundi coba kiriko kiraja mu bihe byo kubisikanya ku butegetsi bakagira ati kiyo kiratera intambwe reka twaha umuhango. Erega nibaza yuko kubivuga gusa bidahagije kuko buriya imbere yuko bafata decision imbere yuko president wa Namibia avuga ku mugaragaro yuko Burundi bwankiwe yabifatiye ku cegeranyo iriya komisiyo baheruka kurungika mu gihugu igaheza ikavyiga vyose buriya bize vyinshi baravyibonera na bimwe bafise ibintu bafatiye ko atari ibintu ushobora kuvuga uno munsi uti ndakoze iki wibaza ngo uriko urabesha bubesha n'abantu bishikiye kuri terrain amakuru barayafise nico gituma bafise ibintu bafatiye ko ibintu nyakuri bafatiye ko atari ibintu ushobora kuvuga ngo arabahenze no munsi ngo ntazitoza nta nuzi ko atazitoza. Akumushikiranganje wiwe ajejwe imigenderanire yarasubiriye kandi arabwira president Gengobo wa Namibia ati president yaramaze kuvuga yuko atazokwitoza yoba yariko aramuresha. Arashobora kuba ariko aramuresha kuko urazi kugira imvugo zibiri kuri leta y'u Burundi ndibaza ko atari ikintu gishasha. Si ikintu gishasha kandi noneho si ivyo gusa ashobora kutitoza mbega atitoje agashiraho iyo ntwaro ya cama ariko aravuga iyi ntwaro ya cama iranyuranye na demokrasi. Afise iyindi minyuro ashobora gucamwo ariko akareka kwitoza.
tuko turasoza ikiganiro hokorwa iki kugira uburundi ntibube nyamwigendako? ubwa mbere no kugarukana icizere ku makungu ico cokorwa. ubwa kabiri ni ukugerageza bakubahiriza ingendo yo kubahiriza agateka ka zina muntu, ingendo yo kubahiriza ubwigenge n'ivyiyumviro vy'abandi n'ivyiyumviro mudahuje, abantu bakubahirizwa. abantu mutavuga rumwe sabo kwica si banyagupfa, ahubwo bogira amahiganwa badahezanyayo, ahubwo bahiganwa atawandya wangura, bahiganwa baza ati uyu munsi turiko turahiganwa kuri ibi bintu kugira ngo tugire aho dushike mu guteza imbere igihugu, atari kuvuga ngo tugire duhiganwa kubera turaba hanyuma tugire igihugu kunuku mu kugisahura, mu kwica abo tutuva kumwe ibindi canke kubangaza. Mu bisanzwe igihugu kimaze kugira impunzi zirenga 400,000 hanze yabo, kandi benshi muri bahunze ibibazo vya politike, ibibazo vy'umutekano mu kibazo vyo kwicwa, bamwe muri bo mbere basinze kayicwa ubuzima. Bavuga bati ibi bintu vyabaye, bakavuga ati ihibambewe nta vyabaye, mu gihe tuzi ko ivyo bica bituma akarere gahungabana. Isi y'uno munsi si vya bindi vya kera abantu bashobora gukora ibintu ntibimenyekane, ni ibintu bamenya ku munsi ku munsi. Nabije bihugu vyo muri SADC bari bazi ku munsi ibibazo biri mu Burundi. Uyu munsi ahubwo inkuru nziza yarakwiye kwikubita gashi kugira ngo igihugu ntikibe kagati ka waga kumaka kizeye. Sozera ikiganiro gira umugisha hoko bitanga impanuro, ubona hoko kugira ngo igihugu kije niciyugarire ko nkuko mwabivuze nkuze yari yashatse kumbure kuja muri SADC kugira yirinde ivyo byo kwanyamigendako. None hoko gwiki ikintu ca mbere cokogwa nukumva ivyo ibihugu bivuga, ivyo bahanura kuko uravye intandaro ya vyose ya kijya gihugu c'u Burundi ni ibintu bijanye no kutubahiriza agateka ka muntu, ni ibintu bijanye na demokrasi, bica bikwega n'ibintu vya governance, bigakwega n'ivy'ubutunzi. Urabona kuguma wica amatwi abantu ubukene bubazingamitse, ariko umuntu akabona inyungu z'akagwi gatoyi. Ubwo nyene ugaca ufata iya mbere uti ndagiye kudodoha ninjiye muri SADC, uwo baza ati none mwari mwihutiye iki kuja muri SADC, mwari mukurikiye izihe nyungu mutarisuganye. Nibaza yuko umuntu yoteba akabona icyari kibajanyeyo, yobona ko atari inyungu ubwa mbere z'abanyagihugu. Nico gituma ivyo byose bikorwa umuntu aciye ubwenge, abantu baciye ubwenge barabibona ku buryo nta kuguma umuntu akwegera asiga oya, nukugenda mu kintu uzi ico uronderayo. Ico rero uronderayo kibe ari ikintu l'intérêt public, ikintu gishobora kugira ico cyungukiye igihugu. Rero nibisuganye muri ivyo vya demokrasi, ivy'ubutunzi navyo bica bibonerwaho. Umva ni vya bintu navuga nti nurukwega kwegane bisuganije mu bijanye n'ivyo vya demokrasi, bakumva ivyo bababwira, ubutunzi nabwone buca bukurikira, hanyuma tukagira igihagararo, tukashobora kuja guhangana n'ibindi bihugu tukabikura ko inyungu. Kuko ivyo vyo kuja muri SADC, ivyo kuja muri EAC ni inyungu, ni inyungu umuntu aba arondera, aragenda agaseka agakuramo inyungu, umunyagihugu nawe akahatorera koyoko. Utewe inkuru nziza majamake yumve impanuro za abagenzi we mu bihugu vya Afrika. Ego yozumva akareka inyungu ziwe, akareka iyo migambi yo bafise, kuko nabivuze jewe inyungu mbona ya mbere ni course, ni guerre d'influence iri kwiraba, kwiruka kumva yuko nakaranyumva nakarashigikira, mfise ikintu nteguye gishobora kuba ari kibi, mugabo irifuye ko nzogikora mfise abanshigikiye. Ubwo reko batamushigikiye no kuvuga ni nk'ubutumwa bamuhaye cyane ubwo rubutumwa bwerekana yuko ashatse yoshira hasi, kuko amakungu arabona, kandi ndibaza yuko ico kibi gishobora kuba kitegurwa canke kigira gishigwe mu ngiro, berekana yuko amakungu atavyazoshigikira. Ego cyane Chanel Mugisha, ndagushimire kuri uyo mwihwezo uduhaye, kibigwa n'icumva cerekwa naco nikibona. Mwakoze mwese kubona mwitavye kino kiganiro Club de la Presse kabacari kigira 83. Chanel wakoze kwitaba ikiganiro. Ego urakoze no kusigura watanze. Wakoze nawe Bonfils Niyongere.
murakoze cyane nibutse kumenyesha amakuru wa Radio Publique Africaine mwakoze namwe kuba mwadukurikiye iganiro cari Club de la Presse ikindi gihugu kizoba ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho butaha